gufata umuntu yakugiriye neza hama yagukorera akantu kamwe kagatuma wibagira bya neza yagukorera ubundi uko siko tugiye kubikora nimba umuntu yagukoreye ikintu kimwe basi kigatuma kikubabaza ntukibagire ineza yagukoreye ahubwo sawa murakoze iminsi mwafashije ndabashimiye cyane ugende wirenganira kuko ubuzima burahinduka bashaka kugira ati ujya mu ntiyagize ibi n'ibi ugasanga hagihe nyene uramukeneye hari abantu badufashije bahije kudufasha bongeramwe ibintu bibi kandi abo bose ntitwabibagiye nkuko nabikubwiye turacyabimvira kuko badukoreye byiza bongera bavanganya n'ibibi ariko uwo muvukana reka sha mushake mukubitana ingumu mugira iki banamutegerezwa gusubirana niko bimeze rero bibi jewe ubundi uko ndamufata jewe nanje ubwanje biranancanga hari igihe niyumvira ko ari n'umuvyeyi wanje nkumva birancanze basi yere mu buzima busanzwe ko je ndamufata ararengeye kubimvukanye aradukunda cyane aratwitaho cyane kandi aranadufasha amahera aronka baranitwe tuyajya kwerese no kubera ukweli n'abantu benshi bashigikira Mimi bakanamuyumvira ko ajya amafaranga ashimira yajya nitwe tuyajya safi rero ikintu cya mbere ndagusabye imbabazi ku majambo yavuzwe zarahetse ntari byakiyumvira ariko jewe ubwanje ndafashe umwanya ku bantu bavuga ngo none ngo mutoya wewe ngo avuze amajambo nkajya ngo reka kuvyemera ikiri ndigamboza abafana ba Step Media nta kintu murashobora gukora mugikoresha nuko mushonje canke mukenye rero bavyumve cya mugabo yaradukoresheje amakosa kandi ntayo nzigera asubira gukora mu buzima Imana iguhezagire cyane ntayo nzigera asubira gukora mu buzima bavyumve kweli bavyumve kandi ntibazosubire kwumvira ko nabimenye Mimi n'umuntu mwiza n'umuntu basi mu bisanzwe kurya kuntu mumubona reka twongere tubaramutse cyane bakunzi ba Step Media bakunzi ba Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwera uno musi uri hejuru turi ku musi mwiza cyane kabisa aho ubona neza yuko ibintu byahinduye isura abona neza yuko ibintu bimeze neza cyane kabisa imbere yanje canke imbere ya Step Media mukimubona ndazi mwamumenye ariko imbere yuko ndamubabwira banza mugire subscribe abatamuzi mugire subscribe kugira namubwire mutayigize sineme hama muce mufata kino kiganiro mubanze mugihe abandi hama mukiraba no cubwira mugenzi abwire mugenzi we na mugenzi we abwire mugenzi we ati ngwino tuje kuri Step Media turabe hahiye neza yuko turi kumwe na mutoyi wa Mimi hey aho bona neza kuko agira tubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari amakuru menshi mwe mwifuza kumenya mbega Mimi bimeze gute uno musi ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko arakora abatoyi biwe yarabasize kandi bameze neza nta kibazo none muriko mwibaza ati mbega bigenda gute ko tuzi bajya abatoyi biwe bari ngaho atacu bariko barakora nkumbure none bimeze gute uno musi rero muza kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye kabisa ariko nona ko arasa neza vraiment aratagase umwana ni mwiza umwana arahiye umwana kabisa abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane reka tumuhikaze ni sawa umeze neza kajuka kwa koroheje cyane gasha bigize kamarayika ntacyo idondore ariko barakurana kuri Step Media babwire uriwe n'izina ryawe nitwa Berice irakoze nitwa Mimi hey n'umusi nkaba nagiriwe ibakwera imwe bwo kugaruka ko kuza kuri Step Media yes rero abafana bawe abagukurikirana ndabaramukije cyane yes nuko urakoze cyane irakoze Berize cyangwa umwite Beshi je ndabuzi ko ari Beshi nuko Beshi meze neza rero meze neza ndashimira amakuru y'imizi amakuru ni meza meze neza ndashimira Imana narabahevye cyawatuheze ariko twari twizeye ko tubishobora tuhetse ke imbabazi none
Sinisabiye imbabazi. cyane dada wacu turagukunda cyane. Yes. Nukuri uri mu nshuti cyane cyane dushingira intaye kudukunda cyane. Natwe turagukunda cyane urabizi. Nanjye ndabashingira intaye ko munkunda cyane. Uno munsi rero twagomba turabire hamwe uri Berize. Uno munsi uri ngaha uri kumwe na Mimi, aho ubona neza yuko aho hambere hahise mutahoze mubana. Byagenze gute kugira uno munsi uba uri kumwe na sister wawe uno munsi kandi ibintu bimeze neza cyane? Bitari byoroshye. Twahuye n'ama-challenge menshi ku buzima, twagiye tuba mu mihana itandukanye. Ariko ikintu cya mbere novuga, nagira mfate akanya nshimira cyane ku bamama bantunze, nuko nyine bamwe nyine bagiye nyine barampemukira nyine bafata uko ntari ndabyiteze, ariko noneho umuhana w'umuntu wamara umuhana w'umuntu. Yes. Rero ikintu cya mbere ndagira shimire cyane umuntu wese yafashe aranyiyumvira ko mu gihe kitari cyoroshe, akanyiyumvira akavuga ati ngira ndagutore ndagufashe hama ubige ubuwanje. Ndibaza ko abantu benshi barabizi gutunga umuntu mu gisagara ntibyoroshe. Kugutunga byonyine ntibyari byoroshye, ariko ngira mfate akanya ndabashimire byumva mutima. Ntacyo mfite cyo kubaha, ariko ikintu cya mbere nababwira, ntabwo ari benshi banyigishije bantoye, baravuga ati reka tukwigishe. Ubundi umuntu yiyumvira ku mwana akavuga ati uyu mwana ntiyashobora guheba ishuri, reka ndamwigishe. Uwo n'umubyeyi mwiza cyane. Rero bariyizi, nibarabika ikiganiro bumve ko ndabashimiye byumva mutima. Ibyo bakoze barabikoze, ariko babikoze kubwo Imana kandi yabiboshoboje. Nk'uko ntutora umuntu ubwira umwigisha cyangwa umufashe atari uko Imana nyine yakugendeye cyangwa utabishoboje imwe n'Imana. Ndabizi ko babikoze atari uko jewe nzobashimira, ahubwo babikoze kugira ngo Imana abe ari izobashimira. Rero ariko nanjye umunsi Imana yampaye cyangwa nyine ikashobotsa kubashimira bigaragara, bandi ku mutima nzobashimira. Ndabashimira ibyumva mutima, kandi bumve aho ndi hose ko ndabimvira ko cyane gose. Ndabimvira ko cyane gose. Hari ikintu nyine kigwiriye mu Burundi, nyine abantu dukunda gukora cyane, ariko gufata umuntu yakugiriye neza hama yagukorera akantu kamwe kagatuma wibagira bya neza yagukorera, ubundi uko siko tugiye kubikora. Nimba umuntu yagukoreye ikintu kimwe basi kigatuma kikubabaza, ntukibagire ineza yagukoreye, ahubwo iyumvire mbega ko yakoze iki kintu yagikoze kubera iki. Urumva? Rero ababikoze, abadendebukiwe, abafashije nyene biranka, baradendebukirwa, mu nyuma nyene biranka. Si ukuvuga yuko ngo bananiwe cyangwa iki, mu buzima niko bimeze. Umuntu ashaka kuguha ikintu akiyumvira ko ejo yongera kukiguha, ariko bikanka. Rero byase shimira umuntu icyo yaguhaye, ntufate ko yagukoreye ikintu kibi wibagire ngo yaneza yose yagukorera. Oya, kuko hari abantu benshi bakorera iciza umuntu bitewe n'ingene mu nyuma basi bamufashije, bitewe n'inyifato yifashe, bikamutera umutima mubi wo kudasubira gufasha abandi. Rero n'ukuri jewe ku bwanje nta muntu yangiriye neza nzibagira, ntawe nzibagira, kandi nta n'uwo nohangara ngo yamfashe nabi iki n'iki kandi yankoreye iciza. Ntawe nohangara ngo duhangane nawe, ahubwo mwubahira icyari. Niba byashitse akadendebukirwa nawe ntumwereke intege nke zawe,
nakubwira ati taha genda iki n'iki mubwira ati sawa murakoze iminsi mwafashije ndabashimiye cyane ugende wirenganire kuko ubuzima burahinduka bashaka kugira ati ujya mu nyagize n'ibi n'ibi ugasanga hagiye nyene uramukeneye harageze ko sura kumukenera kandi rero mwarashwanye mukamerana nabi numva bisasha bigenda gute Chavya twigire kuri Mimi byagenze gute yego Mimi nyene ubundi nyene afise adafise akiyumvira yego kandi uko ashoboje n'Imana twese dutegerezwa kubamo umunsi umwe menga nyimba hari higeje nyimba atari ryari sinibuka neza bagize kwandika kuri caption y'ifoto ya Mimi ati Mimi n'ukuri ntakubonye sinzi wowe bisobanuye byinshi sinzi niki wanditse ajya amajambo uyakuye kuki bigenze gute wari wibutse iki Mimi yagukoreye basi nyene umuntu ashobora basi hari abantu badufashije bahije kudufasha bongeramwe ibintu bibi kandi abo bose ntitwabibagiye nkuko nabikubwiye turacyabimvira kuko badukoreye byiza bongera bavanganya n'ibibi ariko uwo muvukana reka sha mushake mu kubitana ingumu mugira iki banamutegerezwa gusubirana niko bimeze rero Mimi jewe ubundi uko ndamufata je nanje ubwanje biranancanga hari igihe niyumvira ko ari n'umuvyeyi wanje nkumva birancanze basi yere mu buzima busanzwe ko je ndamufata ararengeye kumuvukanya kuko hari ikiganiro nakoze mvuga ati Mimi n'umuntu akijije cyane abantu nyene bashobora kwumvira ku byo abantu bumva hanze bagafatira umuntu ngaho nyene ariko ni byiza ko umuntu umuvuga nabi ariko wabonye ko ivyo bintu bya nabi ni byiza cyane kuko hari igihe Faba wewe no kuba ati Faba n'umuntu mubi iki n'iki wowe nkakwanka atahandi ico kiba ataco nigeze ndakubonaho rero iyi si ubu niko yubatse sinzi ibintu byateye abantu rero Mimi ndamukunda kubera andimwo mukuru wanje fana ukuri nkuko wabivuze ni ikintu afise igishitsi kinini ku muryango wacu aradukunda cyane aratwitaho cyane kandi aranadufasha amahera aronka baranitwe tuyajya kwerese no kubera kweli n'abantu benshi bashigikira Mimi bakanamuyumvira ko ajya amafaranga asubima yajya nitwe tuyajya safi kabisa kuba wo kwiyumvira ko Mimi ntuzabimvire ko yiyumvire ko Mimi gusa ahubwo wiyumvire no ku muryango wiwe rero ikintu cya mbere Mimi ndamukunda cyane ntacyo tujyana nongeye mfata aka kanya ko kumushimira ku majambo yaheze amajambo yaheze nyine aravugwa cyane iki n'iki namucyafuje ndagira ndamusabe imbabazi ku mugabo wiwe yaradukoresheje amakosa aradukoresha ibintu byinshi araprofita kubwo ariko aradufasha rero urazi ko umuntu adafise yaja niyava umuntu bamuvuga ko ibintu byinshi rero Mimi arazi ko ariyo yansize kandi ikintu cya mbere cyantunze nuko nasenga cyane narokipwa nkasenga generation yanje abanzi nibo banzi barabizi kenshi n'abandi kuri eglise hari kuri eglise ni kwishure naboneka mugo rugo rw'uwo muntu ari gurya mugabo ariko mwijoro rero ikintu cya mbere ndamusabye imbabazi ku majambo yavuzwe byaraheze ntari ibyakiyumvira ariko jewe ubwanje ndafashe umwanya ku bantu bavuga ngo none ngo mutoya wiwe ngo avuze amajambo nkajya ngo reka kuvyemera iki ndigamboza abafana ba Step Med nta kintu murashobora gukora mugikoresha nuko mushonje canke mukenye kandi atari ubwo arukuri baca bakwishura muri commentaire baranyishura nababajije baranyishura ko hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu agikoresheje kubera iki
inzara ndagutahura cyane ego inzara rero mofere inzara irakoresha abantu amafuti amafuti kwe arabakora kubera inzara rero nanjye ni kuri nanjye babyumve nari nshonje se nahise ahantu nja ariyo nawe yera arabizi nari nshonje se nahise ahantu nja base mu bisanzwe yaraduprofise ego kuko umugani w'abantu bapfutse iki amajambo menshi ubu rero amajambo bise n'uwo muvukana ategerezwa kwemerwa kuko umuntu wakuranye n'umuntu watunze umva birumvikana rero babyumve rya mugabo yaradukoresheje amakosa kandi ntayo nzigera asubira gukora mu buzima Imana iguhezagire cyane ntayo nzigera asubira gukora mu buzima umuntu wese agaciro kiwe kandi umenye ko udashobora gukora iyo ukoze amakosa kubera ikintu kanaka uricuza mu nyuma kandi wicuza bitagigize bitagikunze ko kigaruka rero ndabasabye imbabazi hamwe n'abakozi ba Mimi babyumve ko ndabasabye imbabazi ndetse no kumva ko bidakwiye ko umuntu ashobora gukora ikintu kubera inzara ahubwo ntuhemukire umuntu ngo ni kubera iki n'iki oya kuko iyo uhemukiye umuntu kubera ikintu kanaka uricuza kandi icyo kintu kitari bugaruke niko bimeze rero kuri ndabasabye imbabazi n'abafana babyumve kweri babyumve kandi ntibazosubire kwiyumvira ko nabimenye Mimi n'umuntu mwiza n'umuntu basi mu bisanzwe kurya kuntu mumubona siko ameze oya ntabwo ariko ameze mu buzima bwa Mimi bwa misi yose n'umuntu asenga n'umuntu ikintu cyose kigira ku murongo kandi ntashobora gukumbuka ngo agira akora ikintu ngo ni kubera ngo ikintu kanaka jewe aranyigisha cyane aranyigisha hariho n'ibintu byinshi n'amamayindi menshi nahindutse kubera Mimi hari ibintu byinshi nahinduye cyangwa ndahinduka kubera Mimi kandi ndabizi neza hariho n'abantu benshi bona vyandika no muri commentaire hariho n'abantu benshi bamaze guhindura amamayindi kubera Mimi rero abantu baza baramucafuza nukuri vraiment batubabarire bareke abafana burya mugabo bamucafuza ariko abandi nabo batamuzi batarahura nawe babona kuri rezo sose gusa babyihorera nuko be uno munsi tuvugana Mimi yibereye mu gihugu cy'u Rwanda ariko arakora kandi ibintu bimeze neza cyane kuko ibyo ariko arakora biragaragara duha amakuru azoza ryari ko tumukumbura oya azoza nabyo uramenya nuko mu kurangiza kugira ngo ntitwivugire ibintu byinshi nabahe bantu ushimira cyane kuruta abandi amace twirangiriza umuntu wa mbere shimira cyane kuruta abandi bose ni mama yamzaye n'abavyeyi bamzaye barakoze kumbyara kuko iyo batambyara simba ndiko ndavuga aya majambo nongera shimira kandi Mimi yarambaye hafi mu buzima nabonye canke kuba ndiho uno munsi ndabishimira Mimi aho tubona ukuntu tuzi ngo umuryango mbiki n'iki oyaye ariko Mimi aradutunze aradufasha kuducanje natwe tuza turahura natwo cyangwa akadufasha no mu bintu nyene bisanzwe kurya umuvyeyi afashe umwana wiwe twebwe niko adufasha kuko ubuzima twege bwa kera cyangwa aho twakuriye ubuzima ntibwari bumeze neza ndibaza abakurikiranye ibiganiro byinshi bya Mimi barabyumvise rero aho abavyeyi batatubereye Mimi niwe ariko aratubera rero ndamushimira cyane Mimi aradufasha cyane uwundi wa gatatu ushimira ndashimira abantu bamfashije ataburyarya umuntu yafashije umumama yafashije arizi ni umumama yafashije niga mu wa nyuma arantunga cyane kandi arafasha ibintu byinshi abonye nigiriwe akamfasha mbese wabibwiye n'ikintu kikumeze uko basiye narandemesha niwo muntu nasezereye kuba mu muhana aca yimenya niyo arabika ikiganiro aca yimenya niwo muntu nagiriyeho umugisha kuko bari abantu bakijijwe cyane narahagiriyeho umugisha nubwo abantu kenshi bakijijwe barahura n'ingorane nyinshi n'ingorane nyinshi ariko byo birahera rero ndamushimira cyane nawe nyene ko yafashije abambera hafi ubuzima bwanje nibo bantu ushimira be reka tugushimire cyane
nibaza ko nitwongera gusa abakunzi ba Step Media niba bakenera kandi uzobitaba. Yes. Nuko bakunzi ba Step Media turabashimiye cyane yari Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero aho ubona neza yuko twari ko turabashikiriza byinshi bigiye bitandukanye bimwe muri byinshi kuko byari byinshi cyane nabyo twamaze tubishimye kubirekira ngaha kugira ngo n'ikindi gihe nimwadusaba party tuce tibaha atakibazo kihabaye turabakunda cyane mugira ibihe byiza ciao ciao.